Dejo ukimara kuba umuririmbyi nuko uba ijisho ry'abandi muri bina biriya abaho ubona bo badashobora gushikuka bashikira bivanye na message utanga mu ndirimbo utanga. Jewe kuva na kera narindi namwe nkunda kuririmba gusa biragoye ugira ushike muri studio ukora igikorwa canke unagire na ugatima ko gushika muri studio ukora ko biragorana. Abavyeyi bobo bagusponsoriza bibaza basi yuko umuziki nyawo arujyo kuja muri gospel ukarimbira Imana. Ivyo nabigiyemo banaguha n'uburenganzira mugabo bumvise ko ugiye kuririmba profile kubera ko image bamaze kuyiha yuko umuririmbyi yakora profile ari umuntu ari umugi ari umumaraya n'ibindi vyose. Rero mu gihe bitanguye biragoye cyane kugira bagutahura. Yes, benge bangira pesa mbuto kwa tawo munjagara kubarese nange bitatu Joel kwa kundi nyene ni Linux TV. Ikiganiro ni impano yanje. Yes, kwa kundi nyene tuguma tubikora muri Linux TV. Impano ni nyinshi mu Burundi. Ugwarukwa ni gwishi mu Burundi rufise impano nyinshi zidasanzwe. Turi kumwe n'umutumira adasanzwe benshi hari abamuzi hariho n'abatamuzi ariko ni kwa kundi nyene muri Linux TV tuguma duteza imbere impano z'ugwaruka kuko nibwo Burundi bwejo. Umutumire afise byinshi aza kutubwira muraza kubikurikirana ku bantu muko munakurikirana ikiganiro ariko reka tumwakire aramutse abakunzi ba Linux TV yongere yidondora. Umeze neza? Ego ndameze neza. Yes, urashobora kuramutsa abakunzi ukanababwira n'akazina ko batakumenyereye. Ya ndabaramukije. Nkaba nitwa FeyStrong. Kuko ikwitwa uko ryaje gute iryo zina? FeyStrong ni abbreviation ivuye mu izina ryanje nitwa Rakaza Fiacre amazina y'isura n'abavyeyi. None cempindurimo FeyStrong. Okay. Hama twagutumiye nk'umutumire kandi tunagushimira kubona waje mu kiganiro. Yego ahubwo nanje ndabashimiye cyane. Okay. Hama mu buzima busanzwe ibyo usanzwe ukora cyane n'ibindi kwani baza ko ibyo waje kutubwira kugira n'abakunzi abakurikirana TV yacu canke n'abashobora kuba bagukurikirana impande zigiye zitandukanye bashoye kumenya uriwe nyezina. Mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki cyane no mu bindi bigiye bitandukanye. Ya FeyStrong no muririmbyi agicaruka. Ya mu buzima busanzwe naho nkaba ndi n'umunyeshure. Meze umwaka. Okay, kaburi n'umunyeshure uheze umwaka. Utubwiye yuko usanzwe uri muririmbyi. Eske kwiga no kuririmba birakorohera? Ya ntibiba byoroshe kubera ko usanga umwanya munini nya abavyeyi ukorera umurimo abavyeyi baba baragutumye kwiga. Mugabo umwanya wose kira kintu cyose nuko gipangira umwanya kandi cyose kagenda neza. Kira kintu uragipangira umwanya kandi kikagenda neza. Neza yego. Utubwiye yuko usanzwe unaririmba ku bantu bakora dukurikirana uririmba mu ndirimbo zawe ukunda kuririmba. Ubutumwa gutanga mu ndirimbo zawe ni nk'ubuhe? Ya ubutumwa kubera kajya dejo ukimara kuba umuririmbyi nuko uba ijisho ry'abandi muri bina biriya abaho ubona bo badashobora gushikuka bashikira bivanye na message utanga mu ndirimbo utanga. Hama rero urumva yuko umuririmbyi ntabayimiriwe. Uririmba byose umwanya umugahanura bigaca mu karyoherwa byose ukabikora. Turamenyereye hari abaririmbyi basanzwe baririmba gospel n'abandi basanzwe baririmba imidiho sekira n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuri wewe abako bararaba barashaka kumenya ati ego nivyo usanzwe uririmba indirimbo gospel canke simeze gute? Je gospel ndaririmba jewe ndirimba imiziki bita besho kunda kwita ngo ni yisi. Mugabo ni rya miziki ya profile. Okay, usanzwe uririmba wabitanguye ryari? Ninjyari wamenye ko ufise impano yo kuririmba? Jewe kuva na kera narindi namwe nkunda kuririmba gusa biragoye ugira ushike muri studio ukora igikorwa canke unagire na ugatima ko gushika muri studio ukora ko biragorana ivanye n'uburyo niki. Mugabo uko nagiye petit à petit nagenda kura ivyo nagenda ndiga ivyo nagenda ndabona haragera igihe ndavuga ati jewe ko manto ja muri studio.
niko kuvyiyumvira ndakusanya uburyo bwose bushoboka ndashika muri studio nibaza yuko aho turaza kuhashika kushika muri studio urugendo rwa kubera abantu bako barakuraba hari abagenzi biwaho bashobora kuba bakuze mugahoro n'abandi batakuze bashaka kumenya ati historique y'umuntu urabona ko ukiri na muto yoba yavuye bya historique yiwe ni yagute wisanzwe watangwe kuririmba ukiri muto hari nka ryari wari ufise imyaka ingahe jewe nabikunze kuva nkiri muto kubera ko bwa mbere sinabijamo cyane umva mbasi natanguye gukura nkunda umupira mu nyuma yaho ndawukina mugabo mu nyuma yaho kumva ko nubwo nakora umupira nariyumvamo yuko umunsi n'umunsi je nzoshika muri studio nkaja kwexercise kubera ko nakunda gusubiramo imiziki y'abandi abambonye bakavuga ati Petro warafise impano koma wowe toshika muri studio ngo ukore nk'abandi ya mugabo uburyo biba bigoye cyane mugabo Imana yarashoboje ndashika muri studio Imana yaragushoboje urashika muri studio urakora uratubwiye ubwa mbere wakina umupira mugabo mu nyuma harazamo ni uriyumvira ati Jerry Foko ninjire mu muziki ntangure kuririmba kugira wiyumvire kuririmba kuja mu muziki aho nyene niho dukeneye kumenya uba wavyumvire gute n'umuntu yakubwiye ati wewe ifo uja mu muziki kuririmba byakujemo gute muri uyu mwanya wiyumvira ico kintu ngerageje kwishura ko ico kibazo umuziki ukuntu umeze ntuvuga ngo umuntu yakubwira ngo ujemo cyangwa ngo ukore bitakurimo kubera ko mu rugendo rutonya amaze kugira rw'umuziki ndamaze guhura n'intambamye nyinshi cyane ku buryo iyo akaba ari nk'umuntu yabintumye mba nabihevye naho ndashika mugabo byinshi ndabibona ndabicamo nkayibona rero kuba byo bwonze byari bindimwo ndabikora ndabikunze ndemera yuko nimba hari n'ingorane zose nzohora nazo nzogerageza kugwana nazo nkashobora kuzitorera solution igituma nenda kubaza ico kibazo kubera ngaha abantu baba bakora dukurikirana hari ugwaruka rwinshi ruba rufise impano zo kuririmba canke rusanze ruririmba mbwa rutabizi rutazi ko rufise utara mbwa rugatinya kubijamo aho igituma nenda kubajije uko ni kubera ngaha wori ijisho ry'abandi bantu hariho no gwaruka ngaru gukurikirana mbwa ruvuga ati nanjye ndakeneye kuzomera nkanaka indirimbo uragiye uratanga urugendo rw'umuziki ubwo rugendo nyene rwo tugomba guhagarara ko gatoya kubera ntigorosha ntigorosha watubwiye ko hariho intambamyi nyinshi zagiye ziraba ariko ntibyagiye biraguca intege nkawe nkuko usanzwe uri n'umunyeshuri eske muhira nk'abavyeyi bawe namba bakihari abavyeyi bawe byarakoroheye ko bagutahura mu muziki wawe wari winjiye ya vroma biragoye abavyeyi bubu bagusponsoriza bibaza basi yuko umuziki nyawo arujyo kuja muri gospel ukarimbira Imana ivyo nabigiyemo banaguha n'uburenganzira mugabo bumvise ko ugiye kuririmba profile kubera ko image bamaze kuyiha yuko umuririmbyi yakora profile ari umuntu ari umugi ari umumaraya n'ibindi vyose rero mu gihe bitanguye biragoye cyane kugira bagutahura bashobora kwiyumvira teske n'umwana wacu nimba tahora nabifata atuza kubikufata bivanye nuko nivyo bintu harigiyemo vy'umuziki ya mugabo bikurimo haje kwirukana iki kurimo navyo biragoye barashobora no kugiraho hari nabo mpora numva banabirukana bivanye n'atala yabo mugabo mu nyuma yaho haragera igihe petit à petit bakazara gutahura bakaza baragutahura bisigura we baragutahuye abavyeyi yego vroma abavyeyi baragutahuye uranditse indirimbo zigiye zitandukanye nkuko abakuze barakuze mugahora n'abandi bavuga ati ku ndirimbo abo yaranditse watubwiye ko ari himwe washoboye gusohora uraja muri studio kuja muri studio si abantu bose bashobora kuja muri studio ngo baririmbe cyane baje gusohora iyo ndirimbo bayitware muri studio kuri wowe byarakoroheye kuja muri studio nuko tuzi kenshi biba bigoye biragoye cyane biragoye hajya ico tubona kubwiye ati ikintu iyo wacihaye ihangira ubwihangira yo gukora ikintu nubwo uhura n'ingorane nyabaki zose urazigwanya mu kugashikira ikintu wari waharaniye gukora ntibiba vyoroshe uri umunyeshure uburyo biba bigoye kandi atari umuntu agushigikira biba bigoye cyane yego mugabo naragiye bakwe Imana irampezagira ndaronka ubwo buryo uko bwari buri nuko butari bwinshi cyane mugabo igikuru nuko nakoze ico umutima wanje wari ukeneye mu rugendo rwawe rw'umuziki urimo urafise abantu bako baragufasha mu muziki uburyo nibwo kuja muri studio byagenze gute cyangwa urabwira abajama ati ndamukusanye
umwe akusanye ngahe urahavura nagira urayakwiza cyangwa wikora ku bavyeyi ya abavyeyi biragoye nkuko nabikubwiye ati abavyeyi babona yuko umenga ngira ugiye mu mikino ya kubera ko baba bazi yuko umuziki nta kintu kirimo bakabona sinzi nimba batubanjirije vanye na image berekanye ku muziki n'ubu abavyeyi karacabarimo rero jewe uburyo kurunda burondera ndikora ko nkunda gukora umuziki kenshi muri vacances mugabo misi isanzwe ndandika nkaterama yana nkumva nyene y'imistari nkandika gusa vacances niho nshobora kuvuga ati nimba harakazi nimba harakikiye umuntu akagenda agakora ko zindwi imwe canke zibiri ndishobora gusomera kuja muri studio kacugenda ugakora bisigura ko amahera yo kuja muri studio wayakuye mu turaka tugiye ego from okay ni intambwe ikomeye cyane wikore mu gahogo gatoya nangora umutima wanje wawusize kikidodo wazimu bushira ku murongo turi kumwe ndatuza mu mutima kukuru wanjye mu buzima anijya damu ukaba eva ibyacu baby garagare niyo mpamvu tuzoheza ibyacu baby ngorota nakwita mimi ndagukumbuye akwita mimi ndagukumbuye nagukumbuye uririmba neza kweli merci sana indirimbo merci beaucoup tugushimire cyane uririmba bien sana kandi kuhaje sana okay muri studio indirimbo watubwiye yuko tugarutse gato watubwiye yuko wagiye muri studio urayisohora urikokora uturaka uragerageza indirimbo irasohoka nko ku bantu bako baradukurikirana nka wewe ku bantu biyumvira yuko abantu baririmba bitwitunga indirimbo nziza babifata ukundi kuntu nk'akajambo wabwira ni nk'akahe yaje kintu ntushobora kubabwira nuko uko byari kera siko biri ubu ya nimba kera imvura itagwa mu cubungira ashobora gusanga iyo biziragwa rero ibihe birahinduka ibihe birahinduka batahure yuko umuziki ari umwuga nk'indi myuga y'abandi bose kubera ko wowe Imana nimba itaguhesheje irashobora kuba yaraguhaye ati uzogaburirwe no kuguru kwawe nkindi kaguha tuzogaburirwe n'itwi ryawe canke amaboko yawe canke ikintu cyo cyose ukora kikaguha agafaranga ni ikintu cyo kubaha cyane kubera ko ubu tuvugana hari abantu benshi batunze umuryango kubera umuziki bagatunga umuryango bagatunga umugore n'abana kandi bakabaho mu buzima bwiza gusa nga mu Burundi no hantu gusa bikigoranye mugabo turashima Imana ku ntambwe tugeze ko ibintu biko birahinduka cyane gose rego uraza ubwa mbere ibintu by'ama platform nta byari bihari umuziki wawe nimba ufise wawutwara muri telefone nimba ari uyikeneye he waguma umupasira kuri bluetooth na whatsapp na extender zahezo zozongira ntizari bwazizo nishaje rero ikintu novuga nuko batahure yuko umuziki ari umuga nk'indi myuga ibeshijeho benshi kandi ibintu biriko biragenda neza cyane gose mu myaka duhereye ko umunsi wa mbere utangura kuririmba n'ubu gushika mu 2023 kuri wewe nk'akantu wishimira uvuga ati je ndamaze gukora mu muziki ni nk'akara yaje ndamaze kuronka ibintu byinshi cyane mu muziki nubwo atagiye kinini inyanda umaramo ndiko ndawukora mugabo ku ntamwishimi ndamaze kubwira ku ntambwe bwanje shobora kubona yuko umuziki hari ikintu bikora mu akanoti karamaze kwinjira gato karaboneka nubwo katari kenshi mugabo ko bikose turashima hariho amashow ama event yakunda kuba y'abantu bagicaruka mugabo afise talent zigiye zitandukanye nko kuri wewe hari ahantu henshi bamaze kwizera bakavuga ati reka umupete tunana ko atovye ari ku rundi rwego canke azobundi muntu ashikandi hantu bamaze kwitura bakavuga ati turagukeneye uze nko mu masho atandukanye ya bintu baramaze gushika sirimusi kabiri biraba mugabo hagira umuntu utaramenyekana cyane ivyo uronka egire vurura bironka mugabo ntibabishimishije nico gituma ubona umuntu wari wose yitanga uko ashoboye
agakora igikorwa ciza kugira arabe yuko ejo hirya ejo ashobora kuronka umusaruro na wene ego okay uno munsi turi 2023 ikintu wibuka ca uvuga ati je sinzopfa ndacibagiye kuva ngiye mu muziki cakubabaje cane kwati yani kijeyo kunzokora mpaka niki era mucibuka ikintu coba carambabaje cane vuga ati je naho nzoba ndi sinzopfa ndacibagiye kwe mukigwa n'aba producer ego maze kumpemukira cyane kandi nabo mva ngo baratubanjirije barakiniza cyane aba petu bakiri hasi ugashobora kumuha uburyo bw'iwawe ugasanga ubwo buryo abuciye ku wepfo kazotigita indirimbo nk'ubu jewe nashobora kuvuga gatonya ku ndirimbo nigeze kuja kuriha narica indirimbo maze kuri indirimbo ndaja muri studio ndarecordinga muga indirimbo yaramaze hafi imyaka n'indi itaraboneka Vuma niruka inyuma mu producteur akoma mbwira ngo wumva ngo ndi muri ibi na biriya nta time ifise ntaki urumva baharura yuko gukorera ari gukorera bajya bafise izina urashobora kuba uri muri studio ukazubona haje umustyle runaka afise izina wewe wanatangwa no kurecordinga akavuga ati vaho babanza akora ugacusohoka bisigura ko bakora byumva ribaza yuko ubu nkuko babivuze hari ibintu biko birahindagurika ubu barabona ko ari abapeti abana ba dramati Pro n'abandi bagiye batandukanye urana ko ubu ni generation shasha mugoro urana ko ubu bariko barabona yuko abapeti bafise tara nka mwebwe ushaka gushika handi hantu nego okay 2023 twayishitsemo nkuko uri kuriganira abakunzi Nox cyangwa abakunzi biwawe n'abandi benshi bakora turaba 2023 tuyirimo kuri wowe 2023 naho tutarayiheza nibiho wishimira mu 2023 muri 2023 ikintu ndiko ndayishimiramo ni yuko nteye intambwe nari naraharaniye mu buzima yo mu muziki ntari bwashikire ati niya njya ntera intambwe yo gusohora igikorwa kizozana amasanamu deja na FS ndirimbo iri hanze muga nta amasanamu yari ifise mugabo ndishimira kuba iki kindi gikorwa ngira nzane kizoza kizana amasanamu pen import uko amasanamu azoba ameze mugandi baza ko amasanamu igikuru ko bari kose bara amasanamu eko okay indirimbo izoba ifise amasanamu giyindi yo yari audio gusa umva ko ari intambwe ikomeye cyane ko umyakiza wibona umyakiza abadukurikirana niyo batwizera bakadushigikira nukuri nta kitobutse ko dushika kure cyane gose eko kora bose ubona bashitse ku ntego zabo nuko bashigikiwe kuba umwanya ndiko ndavuga yuko afise ingorane yo kuvuga ati kuko uburyo bwo kuja muri studio cyangwa gukora video nziza mu gihe nabironkaho bizo ari ibindi bintu biteye ubwoba eko bo turafise ugaruka ngaha benshi bafise itara akajambo batekerera kubera barashaka kuba batinya kuja muri studio cyangwa batinya kuri mamuga bavuga ati ntaje ndakeneye kurawanga nawe kubera aya mantuze mwebwe ko murigisha abantu benshi ari umuntu yicariye ahantu ari mu gitanda ariko afise telefone yiwe ako ari irabira ikiganiro akavuga ati cyangwa yabigenjeje gute kwera rero akabanga wo bibira ni nkaka akabanga no bibira nta buhinga bunini nyabujama oya gusa nugukora umva ukirinda abaguca intege kubera ko hajya ikintu cyose ugiye ugitanguye abaguca intege ba benshi kandi hajyanye hatabaye abaguca intege nawe ntiwukora kubera ko ujya muntu niyo yumviriza ukora aririmba akakubwira tuwaririmbye nawe nta naho uzoshika biguha umutima ugumye wo gukombata ugakora igikorwa kigize kirushirije ku cyo wari wakoze ubwa mbere urumva utanguye bakubwira ngo uzoshika abantu bose bagutera amashugwe nawe cunebwa naco kintu cica abantu benshi baririmbyi bagitangwa gufata hiti bakangwa na hiti kumva kiyaha ujya naka gacana hari ariwe gusa bari ko baravuga rero muco gihe avuga ati je umujyi nawe ufashe igihugu nagifashe akaca yobegwa yuko hari abarara majoro bako bariyumvira ati eske twokora gutubwira tumushire hasi ivyo bintu rero nivyo bintu bakwiye kwirinda bakavuga ati twe nimba Jeff impano nzogwana ku buryo ntaco nubwo nzoronka banci nguvu mugabo nzokombata makanshitse uzokombata maka ushitse ni gukorana inguvu nyinshi mu baririmbyi ni benshi bari ngaha mu Burundi bako barakora ibikorwa umuririmbyi wa mbere aririmba wishimira uvuga ati uyu yana jengene kuzoba nk'uyu aha mu Burundi
ya mu Burundi hari abarigenti benshi kandi twubaha kandi twanakuze tumva baririmba dukurana kajya gatima ko kuvuga ati twe tuzogwana mpaka tube nkanaka ego haba legend benshi nk'abakidumu nk'abandi nka Fizo nkujyanye vraiment n'umuntu nakuze nishimira cyane numva ndyoherewe no kumviriza n'imiziki wiwe nakese nakunda no kunayisubiramo ya naje ndafise intego yo kuzovuga ati je ndoshikaho yashitse canke ndushiriza aho yashikanye ego tugushimire cyane ego merci sana ushimira abakunzi ba Rinox TV n'abakunzi bawe n'abandi bose ego ugira n'akajambo batekereye hama ikintu no babwira abakunzi banje ba Rinox TV mbese n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi nabasangiza yuko bokurikirana igikorwa canje gira gisohoke gishobora gusohoka no munsi ku mugoroba nikorwa kiza kuza kizana amasanamu nikorwa kimeze neza ndazi muzoshima bagisange hehe bashobora gukurikirana hehe ego jewe Instagram, Facebook, YouTube hose ni FeyStrong konyene tucubona amacano yanje imbuga zanje tugushimire cyane ego murakoze cyane yes kwa kundi nyene murumva yatubwiye ibintu byinshi mubandaye mugira like share no mu commentaire menshi tuba tuyakeneye kubera ama commentaire ni yatuma tugerageza gukora ibyo mudusabye muri commentaire zanyu twaba tuvuze ati bye bye ciao ciao